Ndashaka mu Kirundi Fete mijuka dani the beat ntera ka rap ndome kuginde tunda ka like la punze queen nabonye hanga kuri the verse uravyana kuri bihanku verse dindani ntera makapare kagupapa turabahinga kuri style turabahanze Ronda shonde arashonde twamusanze byabaye ngombwa ko tumusanga ku ishuri kuko music in my life niyo mpano fise ndoto yo kwibera queen icyo nkunda level simwe y'imicano rap trap nkunda nimwe y'imicano ni petantres kamuna like my flow business nkunda nimwe izana kanoti man dollar man ni gutagatana spendi mala fola kuna matata Kimi tata sujayo tapata na kiko tapata nafanya majabu na wapa na tabu jagi tapata kiwe charabu bakunzi b'Ikirezi Web TV ndabaramukija hose muherereye ndabakunda cyane gose nkuko twama tubikora twama tubazanira inkuru nziza cyane gose inkuru z'amafikani zicyoshe cyane gose gira subscribe cyane ugire sabone kuri chaîne ya YouTube ni Ikirezi Web TV uno musi twabazaniye inkuru idasanzwe yikurikirane ukurikirane n'uwaye mushitsi dufise ninde tugira dukorane byabaye ngombwa ko tumusanga ku ishure kuko twebwe dukora 24/24 nico gituma uwo twabazaniye nawe suwundi nkwirikirana inkuru uyimenya ukwiri kuko tuyibyigwa na nyene yes twagiye Goma hii sio la kishamba lina bamba mwaka huu mtaisoma namba nita cobra na kazabuti kama soja zana beat murapo kuri ni ring wajina kaba sina flow za kibaba umeze neza cyane nawe ntushonje ko mbona ufite ikintu cy'amata niko nakunywa njana nipatie nami ndakuzya yako kuba kunzi ariko baradukurikirana urashobora kubidondoroka babwira ati amazina yanje nitwa guno kuko dufise abantu benshi bakurikirana televiziyo yacu barashaka kumenya ninde turiko ku mazina nitwa Big Cobra ndirimba hip hop Big Cobra niyo mazina abavyeyi basanzwe bakwisige washika kuri nosi y'abazima n'abapfu oya nitwa Tuike Charlene Tuikeze Charlene Tuikeze Charlene asanzwe akora iki asanzwe ari iki twebwe dusanzwe tuzishyukora ariko abandi barashaka kumenya uri iki ukora iki Charlene arimba hip hop mazina hip hop yitwa Cobra nko mwemu datevye freestyle ya nimezaliwa mtaa kila kona ni mataa shughuli zao kadhaa kunywa pombe paka ba wengine wanalala njaa ni mateso hata kama tunadhaa sina befu kwa mwenye amepatana mimi yangu talent Mungu amenipa maskini hula takataka sina roho wanyama yes sir bakunzi b'Ikirezi Web TV ni ibintu byoshe cyane gose ariko wakwiserape mu Giswahili ndashaka kubiterape mu Gifaransa kuko tuko tuvugana mu Kirundi ari abantu batumva Igiswahili ndashaka mu Kirundi Fete mijuka dani the beat ntera ka rap ndome kuginde tunda ka like la punze queen nabonye hanga kuri the verse uravyana kuri bihanku verse dindani ntera makapare kagupapa turabahinga kuri style turabahanze Ronda shonde arashonde twamusanze na kinzo beat kila beat ente benefit ribia kabra nshakira man kora mu muzika tari dagani singi man tari bigigumana ariko masoko ndapfa ku beat shira mwana ga speed kuri beat nkora bigyoshe bigyohera ban pete kudirinzo kwibera queen look my style up and down twamusanze byabaye ngombwa ko tumusanga ku ishuri kuko ibikorwa by'iwacu tubikora 24/24 nico gituma byabaye ngombwa tugusange ku ishuri mbo ibikorwa by'iwawe ubibona biko biragenda gute anta yuko uri umunyeshuri kuko uri umunyeshuri babigoye cyane kuba ibintu byiza paraporo yo utari umunyeshuri bigenda gute ubikora gute byose ndayifatira umwanya ndafata umwanya w'umuziki n'umwanya wo ku ishuri umba ndi contra muri jewe ego usanzwe wiga mwaka wa kangahe uri muri domaine iyahe niga informatique mpeje umwaka nyene usanzwe wiga informatique uheza uwo mwaka nyene ndio ndashobora kukubaza nigiki kintu cyakugoye kicinjira muri music nigiki cyakugoye c'est vrai ikintu cyambe tuba carangoye niko abantu bafata urumva bambwira ati Cobra weye kana hip hop rimba R&B na mukobwa wa hip hop bituganga mabi kwa nta bakobwa bamenyere bayimba hip hop mu Burundi nigiki cyatumye ukunda hip hop
kuva kera nakunda indirimbo za hip hop nabona abatanzania barimba hip hop abanyarwanda abakobwa b'abanyarwanda abatanzania kuvuga ko kitwe mu bundi tukora hip hop tatavuga kandi nkobere hip hop kandi narayikunda nakunda kwiga indirimbo za Fizo za ba 90 Uwumva usanzwe ukunda Big Fizo na NTF ni example ndaguhaye nabati Max benshi barapera benshi bimunda none ko mbona uri kurabikora uri kwishure abanyeshuri baba bakuzi ko umuririmbyi nyene witwa Bikobra baba bakuzi kuko urashobora kuba mu bantu gasanga ntibakuzi baranzi ni igiki wakoze kugira bakumenye nje abanyeshuri kwanza mabanze no kumenya ntatangwa kuja muri studio kubera gene nakunda kwita ama freestyle mishuri ibintu nk'ivyo ufise indirimbo zingahe idimaze gusohoka ni zibiri uramaze gukora concert nimwe maze ko rimwe bisigura yuko umaze gukora concert imwe muga umuziki uraguhemba niyo ngitangura bro niyo ngitangura sova ngo umuziki uramaze kumemba sivyo iyo utangura akora kwanza avantage ibona imbere ubu vraiment sinavuga ngo watanga kumemba ngo ndazi imbere uzomemba iyo concert waronse niyo bakurondereye cyanye niwe wayirondereye oya barandondeye bisigura yuko amaze gukora concert imwe ni Bikobra afise indirimbo zibiri mugabo numukobwa tubona ko afise tara ikomeye cyane gose n'icyaye ikintu woshora kubwira abandi bakobwa ubahamagarira mu bisanzo bakobwa mu gihugu cy'u Burundi turabona yuko batitaho music hip hop nibitaho hip hop cyane ni igiki ushobora kubabwira nk'abakobwa bagenza bazi ikintu akobwa barundi nitwiyemera turazi hip hop mugabo nitwiyemera ikintu gusana bamagana niko twokwiyemera abakobwa turashoboye apara uvuga ngo hip hop ni abahungu nje ngitangura bambwira ngo Cobra ngo hip hop ni abanaume urumva abanaume bisigura abahungu hip hop si abahungu ni abakobwa bose abanaume banamke bose batatu na cyana bo twamatukurikirana turakurikirana abarapere bo nga mu Burundi abarapere b'abakobwa mu bisanzwe si benshi cyane nk'ubu wewe ikibanza cya kangaye mu barapere dufise mu gihugu cy'u Burundi ubakobwa ya nje vraiment sindabona umari ansumvye sinzi ko imbere azoza mugabo nawe ndabona ubu ntawe dusanga umuririmbyi mu Burundi akwatira mu gihe uri kurumva indirimbo ziwe ushobora kuvuga ati uyu muririmbyi anashika ku mutima sindakubesha barapere bose mu Burundi baranyatira cyane ndakunda hip hop zabo uwa mbere ninde bose vraiment na muririmbyi ufise ukunda mu gihugu cy'u Burundi uvuga ati dafise umuririmbyi ndamukunda kurusha bose ndabakunda ku rugero rumwe bose urabakunda dusangwe dufise en fait amarebo atandukanye mu gihugu wacu turafise Empire turafise Bantu Boy urafise irebo nk'uwo kubwira ati rebo ya Bantu Boy na Empire ni ya herebo ukunda kujyango paraporo y'izindi muri zo zibiri ni ya herebo ukunda kushindi icyo kibazo vraiment dose no dijamo bivanye nico niko ndimvira muri uwo mwanya sivyo dose ni rebo kandi dose dikora bien gusa aravugwa yuko wewe wo bukunda Bantu Boy cyane gose kuruta Empire biravugwa ni ibintu bivugwa yuko wo bukunda Bantu Boy kurusha Empire oya ubwo nububese nje nta Empire nta Bantu Boy bose ndakunda cyo kimwe vuga yuko ushaka kwishira kuri Bantu Boy kuko harigezwe kuvuga yuko bashaka kurokirita ikintu bita umukobwa ko yoja muri Bantu Boy nico gituma wo kunda kuvuga Bantu Boy nico tuje kukikubaza eske umuntu yakubwira ati injira muri Bantu Boy ubu nyene wo vyemera ni wo vyemera vraiment so icyo kibazo sinaki nuko na Empire mbwira tugende umva ntombwira ngo Bantu Boy Empire wapi bivana nakubwiye biva nico nanje niyumvira urashaka kugira abakunzi b'umuziki abakunzi bawe ikintu uri kuri abategura muri no misi sefa muri misi niko ngo mashooting video yanje nko mu kwezi nyaka gatandatu mashaka kubona indimba yanje shasha yes bakunzi Kirezi Web TV ni kigano tuko turagirana na Bikobra ratubwiye yuko afise isong shasha shaka kudusorera nicyo ikintu wahamagarira abafanzi bawe gukora kugira babashi kugusupportinga ikintu cyambere no bahamagarira nuko urabikorwa byanje cyambere bakaja kuri channel yanje ya YouTube bakasubscribe ni wazabona ibikorwa byanje byose ufite aba followers bangaye kuri YouTube yawe si benshi cyane kuba niho nyitangura ni nkuma setsa gutyo hafi wisa mengo wisa ufite indirimbo zibiri ariko muri ziya ndirimbo zibiri ndashaka hari indirimbo wise nisome ndashaka ongire freestyle katoye
Uyo muziki ndo bado naanza, ila mbombo ni nyingi za kutaka kunituliza. Waendelee kuwaza sababu hawatowezi kinachokifanya, najua kama mi nakiweza. Music in my life niyo mpano, mfise indoto yo kwibera queen. Ico nkunda level simwe y'imicano, rap trap nkunda nimwe y'imicano, ni petance kamuna like my flow. Business nkunda nimwe izana kanoti, mind dollar man nigutagata spendi malafola kuna matata ushakimi tata sujao utapata na kiku utapata nafanya majabu na wapa na tabu jagi tapata kiwe charabu. Yes, kubera ko ukunda rap y'Igiswahili utagira rap y'Ikirundi cyane. Igituma ngira hip hop y'Igiswahili comme ça n'aba Tanzania banyumve n'aba Kenya banyumve ko ndimvye Kirundi ni East Africa. East Africa namwe ivyo ukora abavye barabikunda cyane barabikunda. Donc ni igiki kintu wotwemerera nk'ubu tukava tuvuga ati Bikobra umunsi afise ikintu gishasha kugira tuzobe tuhari n'abafanzi bawe bariko barakumviriza ariho bazobe bari nta concert ufise iyo ndirimbo urashobora gupreciser ati umunsi uzosoka n'uyi kugira babe baragira subscribe akirika umva sinda confirm umunsi mugabo nakubwiye ko mu kwa gatandatu nko mu ntango z'ukwa gatandatu gutyo Messi nzi tariki vraiment nabambeje usanzwe uri umurundi cyane mm. urazi imigani mi ndagerageza wanka kugarura impene ikiri hafi yamara kurenga imirambi kabira nkayo. Yes, bakunzi Kirezi Web TV ni kigano tuko tubashimire ukanya mwaduhaye ndabona marimo kiva ku ishuri